Ikaze bakunzi ba Main News TV, tukaba tugiye kubagezaho icyegeranyo cy'amateka ya Mbappé. Uyu ni umusore wavukiye mu gace kitwa Bondy kari mu mujyi wa Paris wo mu Bufaransa. Yavutse kuri tariki 20 z'ukwa 12 1998. Uyu musore akaba afite metero imwe na santimetero 78, akunze kwita akazina ka Donatella. Uyu musore mu mikino amaze gukina imikino igera kuri 428, akaba yaratsinzemo ibitego 317, akaba yaratanze imipira ivamo ibitego 129. Uyu umusore uvuka ku mugabo bita Wilfried Mbappé w'umunyakameruni, akaba afite umubyeyi we w'umumama bita Faisal Amari ukomoka mu gihugu cya Algeria. Uyu musore kandi afite abavandimwe babiri ari we Jules Kimbo Okoko, akaba afite na murumuna we muto bita Kylian Mbappé. Uyu musore Mbappé yatsinze igitego cye cya mbere kuwa 20 z'ukwa 2016. Mbappé yatsinze hat-trick ye ya mbere muri Ligue E ku mukino wabahuje n'ikipe ya Metz kuwa 11 z'ukwa 2017. Kuri tariki ya 21 z'ukwa 2017, Mbappé yabaye umukinnyi wa mbere w'umufaransa muto watsinze muri Champions League. Ibi akaba ari nabyo byatumye ikipe ya Paris Saint-Germain mu Bufaransa itangira kurambagiza uyu musore, maze biza kurangira Kylian Mbappé Lotte asinyiye iyi kipe ku ntizanyo tariki ya 31 z'ukwa 8 2017. Uyu musore Kylian Mbappé Lotte yahamagawe mu kipe y'igihugu aho yari igiye gukina igikombe cy'isi cya 2018 cyabaye ku itariki ya 5 z'ukwa 5 2018. Nyuma y'ukwezi gusa Mbappé yahise atwara igikombe cy'isi, bituma aba umukinnyi wa kabiri muto utsinze ibitego 3 mu gikombe cy'isi nyuma ya Pele. Uyu musore reka turebere hamwe ibikombe yatwaye ibikombe 6 bya Ligue E ariyo shampiyona mu Bufaransa, ibikombe 3 bya Coupe de France, ibikombe 2 bya Coupe de la Ligue, ibikombe 3 bya Trophée des Champions. Akaba yatwaye igikombe kimwe cy'isi UEFA Nations League, naho yatwaye igikombe kimwe. Yatwaye ibihembo 3 nk'umukinnyi witwaye neza, umukinnyi w'umwaka, akaba yarabaye goal scorer cyangwa se umukinnyi ufite ibitego byinshi muri shampiyona y'Ubufaransa inshuro zigera ku 10 zose turebeye hamwe mu bikombe byose. Uyu mukinnyi yabaye umukinnyi wa saison inshuro 4 zose, akaba yarabaye umukinnyi w'umwaka inshuro nanone zigera kuri 2. Uyu Kylian Mbappé reka tubabwire ko yatsinze ibitego 22 biri inyuma ya box, ibitego 59 n'akaguru k'ibumoso n'ibitego 11 n'umutwe we. Yatsinze ibitego 46 mu kipe y'igihugu. Reka mbabwire ko rero uyu Mbappé igihe ikipe y'igihugu yatwaraga igikombe cy'isi ari we wanabafashije cyane, dore ko igitego cy'ikipe y'Ubufaransa yahuzwaga n'ikipe y'igihugu ya Croatia kirangiza umukino cyatsinzwe na Kylian Mbappé. Aya ni amateka ya Mbappé. Murakoze.